Bakunzi ba Ikiyago Ca Bose Tv turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwese. Jewe tuvugana nitwa Dushime Jean Marie muga banze kwizina rya Gicocoro. Imana bahezagire cyane. Turi kumwe na mugenzi wanje nawe nayidondora. Banyita Niyibitanga Antoine naje kuko mubyumva ariko je ntari tazirana office muga benshi banyita Father. Father. Benshi amwitwa Father. Rero muno mwanya ico tugomba tubashikirize niki gikurikira. Ikiyago Ca Bose TV yabateguriye ihiganwa rikomeye cyane, ihiganwa ry'amateka. Iryo higanwa naryo rifise izina yitwa ngo Yaga Nawe. Izina Yaga Nawe niryo zina Ikiyago Ca Bose cabonye ko rikwiye ko ritunganya iyo competition, c'est-à-dire iryo higanwa cyo kwitazira ngo Yaga Nawe. Mbega hariho kwigihe bavuga ngo kugamba n'uruhe rurimi? Kugamba n'ikinyarwanda. N'ikinyarwanda no kuvuga rero ni gamba nawe. Yaga Nawe, gamba nawe. Nibaza ko ivyo bivuze n'umuntu agira ico avuze ayagiye abandi afise ububasha bwo kugira iki bwo kuvuga ivyo azi komeranya. Nuko rero competition canke ihiganwa ryitwa Yaga Nawe. Rero ryatunganyijwe na mirado yitwa Ikiyago Ca Bose TV. Bisana ko nta muntu numwe abuze yimiriwe kuja mw'iryo higanwa kuko urumva ko na televiziyo yabitunganije yitwa Ikiyago Ca Bose. Okay, murakoze cyane karagaciyemwo. Rero tugomba tubashikiriza ukuntu bitunganye n'ukuntu iryo higanwa ritunganyijwe kuva ku ntango gushika kw'iherezo. Rero iryo higanwa rizoba rimeze gute? Mbega iryo higanwa rizoba rifatiye kuki? Mbega iryo higanwa rizokora bande hehe, kwititre yitwa gute, canke umuntu azokwisunga iki? Nivyo tugomba tuyagire muri uno mwanya. Rero muri uno mwanya ihiganwa rero Yaga Nawe bitunganijwe uku: tugomba twirefere canke dukorere kuri kahise k'igihugu c'u Burundi. Sivyo none ga Antoine? Nuko gafada nuko kabisa. Tugomba dukorere kuri kahise k'igihugu c'u Burundi. Ubu hari abana benshi bavuka ugasanga ntibazi kahise k'igihugu c'u Burundi. Hari abantu benshi nino saho mu budget mbega Burundi bwatwawe n'abami bangahe batazi na kimwe. Mbega umuperezida wa mbere yatanguye gutwara igihugu c'u Burundi usanga ntabyo azi, ugasanga umuntu ntazi kahise k'igihugu ciwe. Yaga Nawe rero izogushikana neza, uzoyikurikirana azomenya kahise k'igihugu c'u Burundi. Nivyo tugomba dukore. Rero ko bazohiganwa ni bande mugomba mubumvirize ubunyene canke byazohera ku myaka iyihe? Twaravye dusanga tugomba dukorere ku myaka 100. Sivyo gafada? Donc kuvuga tumenye ibintu vyabaye mu myaka 100 iheze. Yego. Munga mu gihugu c'u Burundi gusa. Iryo higanwa rero ku muntu azoja mu higanwa wese muvyumve neza, ku bantu bazohiganwa tuzokorera kuri kahise ko guhera mu 1990. 1990 plutôt 1990 gushika ku myaka y'ibihumbi 2000, c'est-à-dire ni myaka 100 bizabirumanye ku 1990 gushika ku myaka 2000. Ihiganwa c'est-à-dire kahise ko kuva mu 1990 gushika ku myaka 2000 niryo higanwa tuzokora. C'est-à-dire umuntu wese azoja mu higanwa azorondera, azofurura, azofia, azokabakaba mu bantu bakahise igihugu c'u Burundi batwaye mu mwaka 1990 gushika mu myaka 2000. Ariko kandi ni kubasobanura neza mbega iryo higanwa bazokorera ku bantu batwaye igihugu cyangwa n'abantu babaye mu ico gihe miyo myaka baraca kubagira ko kahise kabo. Dukeneye kumenya nibiki vyabaye muri ico gihe c'imyaka 100 iheze guhera mu 1990 gushika mu myaka y'ibihumbi 2000. Wewe urahitamwe. Hariho umuntu ashobora kumenya ibintu vy'imiziki
ugasanga nivyo azi gusumba ibindi. Nyemba hariho haba musicien azi mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda azoca baza hama abereka abanyagihugu agira ati uyu muntu uyu yarakaze. Nyemba yakoresha madrum wezo kitubwiye nyemba yakoresha nk'abamaconco yakora akarorero. Hama urashobora kubona abandi bantu bazi vya sport ugasanga hari ibintu vyabaye mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda ati bankaza myami mwanyaza nkami yanavye Burundi kuri umwaka uyu n'uyu byagenze ko yarazi kwiruka kabisa. Hama nkuko hariho n'abantu bazi bicuba amapoeme biki bazi canke utugenegene nk'umuntu azi gutera inkuru amenye nka basamanda ari wa mandaranga ariko rero ubwo n'uburorero turiko turatahura n'uburorero turiko turatahura wewe no kuvuga urashobora kuba umuhinga mu vy'intwaro ugasanga canke mu vya politiki ugasanga uvuze ati jewe ndazi kubya bamukuna bami bage bakurikirana cane gose banaresenke cane gose jewe iki ati kindacumva gose reka nakibwira abarundi bakimenye. Hariho n'abandi bantu bashoboye ibintu vy'imanza n'akarorero vy'imanza ugasanga umuntu nk'ubu hari umuntu yigeze kunera inkuru ambwira ibintu ngo bijanye n'agahundwe wagahundwe urakazi hajya bakubwira ngo umuntu ugaza kugwa mu gahundwe urumva rero agahundwe ukazi ngo yaguye mu gahundwe nako kantu we umvaragaza nk'uwo muntu azi agahundwe carico akabisigura neza azotegerezwa kuja mu ihiganwa kuko nawe turamukeneye. Nibaza ko bakunzi ba Yaga Nawe canke Ikiyago Ca Bose Tv muriko murumva iryo higanwa ukuntu bihagaze. Rero mu majambo make rero tuzokorera kuva ku mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda gushika ku myaka 2000 wa 2001 ntabwo tumukeneye nazo tubwire ngo 2001 urumva byabaye tukeneye ibyakahise kuva mu 2000 gushika igihumbi kimwe n'amajana icenda. Rero kuko natwe dusanzagore turabe ko iyo guys tubwiye itomba muri iyo myaka bavuze. Nibaza ko ari uko hama abantu bakenewe kuja muri iryo higanwa n'abantu bose. Ikiyago Ca Bose ni Yaga Nawe n'umuntu wari wese ariko munyube neza abantu bakuze aha tuzohera ku myaka 18 gushika ku myaka irenga 150 ku mwana w'imyaka 18 kuduga urumva 18 mu gihugu cy'u Burundi abafise imyaka y'ubukure abaronse ukaranga mu nkono sivyo ukaranga mu nzosabwa uwo aremerewe kuja mu ihiganwa gushika ku myaka tutazi y'ubukure. Ariko kandi umuntu afise amahirwe cyane yoba afise amahirwe menshi nuwo uja mu iryo higanwa akuze kuko tuce tubona yuko icambere kimwe abazi byinshi gusomba w'imyaka 18 sivyo abazi abamaze kuno kubona byinshi uwo abafise amahirwe menshi yo gutsinda ihiganwa ariko umwana wo guhera ku myaka 18 aremerewe kuja mu iryo higanwa. Nibaza ko nawe sinzi ko ushobora ukuntu uvuze uti umuntu azoba afise imyaka myinshi azoba afise amahirwe kubera yuko turakeneye kuraba ni bande bafise nk'imyaka guhera ku 50 bakurikirana ibintu by'abana babo baba bariko barakora ni nkuko twakubwiye ko hashobora no kugenerwa agashimwe ku muntu ahumuye yashoboye kuja mu bandi hari agashimwe twakubishikako hari agashimwe gatekanijwe kazohabwa umuntu asumba abandi ahumuye gusumba abandi yagiye mu iryo higanwa. Ubwo rero turaza kwishikako hama tugomba tubabwire mbega iryo higanwa rizokoreshwa mu ndimi zihe. Mu gihugu cy'u Burundi turafise indimi zishika 4 zikunda gukoreshwa cyane. Ikirundi nibwo rurimi rwacu kavukire. Ikirundi ni harahara mu Uganda ntibacura. Ikirundi kirimwo uzoba metrize ikirundi neza akabisigura neza uwo ari arahawe ikaze. Hama igifaransa hari umuntu avuga ati je ndameteza igifaransa cyane je ayo mateka nzo yavuga mu gifaransa uwo akimetriza nawe haraho ikaze. Hari undi muntu aba yoroherwa n'icongereza indimi zikamworohera pe icongereza kamworohera nawe turamuhaye ikaze. Tutibageye n'igiswahili East Africa Community igiswahili nawe akabametiza apana cha giswahili cyo mu Buyenzi oya ni cha giswahili cha East Africa
kabisa uwo aremerewe nawo kuja mu higanwa akavuga mu Giswahili rero nizo ndimi zine zizokora murakoze reka duhe mugenzi wacu ariko hari akajambo kumbure twahurijeko kame katubwira ko ururimi uzokoresha bisaba kuzoba uruzi atari vya bindi vyacu tuguma tuvuga ikirundi c'amafuti tukavuga igifaransa c'amafuti gutyo uhise mu rurimi nugo rurimi nyene ntavyo kuvanga indimi ego hama sinzi ko babwira feasibilité mbega video zobingana gute mbega bazogikwamo gute ubabwire ugasanga uko rero bizoba bimeze umuntu asabwa iki nukuvuga umuntu yifuza kuja mu higanwa tumwemerera ko wenyene ubwiwe ari wazokwifata ka video kwifata ka video ntibisigura ngo uzifata selfie no kuvuga uzosaba mugenzawe hama akugirira ka video kari hagati y'iminota 10 na 15 kuko ntiwo buri kuratubwira inkuru ya kahise ngo tubwire iminota 2 urumva biragoye hama ariko ako ka video rero uzofata bisabwa yuko kazobara ka video kabona neza gafite amajwi yumvikana kandi wambaye neza nyene nawe uravyumva ugira ushigirize ibintu bishobora kugutuma biguha amahirwe hama ako ka video uzoba wafashe uzoca ukadushirira kuri link tuzoguha yo muri Mediafire tuzoyiguha muri comment muraza kuyibona iyo link no kuvuga uzoca uyungika ku iyo video yawe umaze kuyiturungikira Travis umuhinga wakabunyoye mu kweditinga ama video mu kuyakosora mu kuyagira neza azoca azokora ntazohindura video yawe ngo have yo yonona wowe kutayigize ya icazokora wewe gusa azoyishira kinimero kugira ngo video wasahoye watweretse wewe dushira ko arwaye wa mbere uyizanye kubishaka uri nimero ya mbere ya kabiri uko urungitse wa gatatu ijana tugatuwe ni video yawe ni nimero ijana nimero 150 bimweni ivyo bizoca bikorwa na wa muhinga wacu hamare wo tuvuga uti none muri video mushaka ko tuzokwerekana izoba irimwe ibiki tuzoba dukeneye nk'amazina yawe amazina yawe ari kuri karanga muntu apana za karanga muntu z'amanyanga karanga muntu yiwawe canke pasiganwa ukoreshe karanga muntu yiwawe canke passport hari umuntu adashobora kuba azoba afise karanga muntu akaba afise passport canke na permis de conduire ashobora kuba umuntu afise kijyanye uruhusha ngendanwa passport cyo kimwe na laissez-passer nico kimwe na laissez-passer igikuru tuzoba dukeneye iyo karanga muntu kugira ngo bishitse ukaba wotsindira ihiganwa tubone kuri no mu Burundi canke tumenye n'igihugu vamwo kuko si kuvuga ngo bisaba gusa kuba wibera mu Burundi ariko hari kindi kintu twibagiye kubabwira iryo higanwa umuntu yemereye kurikora ribamwo n'umurundi ari mu gihugu c'u Burundi stadire hari abarundi bari mu makungu abo no kuri nago bemerewe gukurikirana n'umurundi ari mu gihugu c'u Burundi nkuko hariho nabandi bantu bashobora kumva ikirundi canke bumva ico gifaransa bibereye mu Burundi arashobora guhigana ari mu Burundi kuko tuzomukenera ku munsi w'ibirori byo kuza kurangiza umunsi no gutanga no kumuhaye ntituzomuha agashimwe atari mu Burundi numva biragoye nibaza ko hama ikindi naco azoca ivuga hava yavuga intara yiwe komine cyangwa n'umutumba bamwo hama bibaye ngombwa yoshirako n'imyaka yiwe cyangwa atayishizeko nabwo nta kibazo murakoze cyane kubashikiriza uko bimeze hama ngo banababwire mbega none uzutsinda iryo higanwa cyangwa iryo higanwa ryegizike kugira umuntu aritsindire nta twagize ibyoroshe ni kugira ngo dutezanye imbere twese Ikiyago Ca Bose Tv nukuri irakunda abarundi irakunda abantu bose irakunda abantu bayikurikirana cyane umuntu rero azoba wa mbere mu iryo higanwa no muntu azoba yarungitse video iri hagati y'inota 10 na 15 hama tukamuha linki yiwe kugira ngo ayisensibilize ayisampling mu bandi bagenzi biwe mu magroupe hose ayamamaze ku mastati hose aronka abantu bayijoin bayihama like bayihama jeme bayihama amabone ama subscribe hamwe n'abantu bayikurikirana bayiraba rero umuntu rero wa mbere video ya mbere ni video izo yaronse ama views
igihumbi, amavyuzi igihumbi, sadire yaronse amavyuzi igihumbi, abantu bayiravye bashika igihumbi, uwo ndoba afise amahirwe yo kuba uwa mbere. Ariko sico conyene, kuko kuyiraba ntibyijana, burya turaba n'umwanya bayiravyeko, apana gukora ko gusuka uvayo ivyuzi ikimadika kwamuka tuvayo. Tuba dukeneye yuko mu mavyuzi igihumbi tuze kubona yuko yarabwe ikiringo c'amasaha 100. Uwo n'uwa mbere, umuntu wa mbere azoronka agashimwe nako azoba yarabwe n'abantu igihumbi hamwe n'amasaha 100. Uwo muntu urumva ko ikibanza ca mbere nubwo bazoba ari 2 canke 3 canke 5, ayo mapri bazoyahabwa kuko bazoba vema bakoze, bazoba bakompasa. Ama kandi wa kabiri nawe, wa kabiri uzoba yarabwe amavyuzi afise amavyuzi 700 n'amasaha 70. Uwa gatatu kuko ni batatu ba mbere tuzobushira kuko amavyuzi azoba yagize amavyuzi 500 n'amasaha 50. Nuko rero abo bucimwe butatu burateguwe. Hama mugenzi wanje ko macababwira mbega amapri azotangwa gute, ni nayihe mapri bagomba bahiganirwe kugira ngo bose bapiganishe canke bagerageze kuja muri iryo higanwa bafise morale, babona ico bakora higanwa. Mu yandi majambo, hari ikintu gikomeye dukunze kubona ku bagenzi bacu, ikintu bita gushigikirana caratugoye. Ugasanga ubu umuntu aripfuje gukora ikintu mugabo yaraba bamukurikirana canke bashobora kuba bo mushigikira, ukaraba ugasanga nta n'intete. Rero ico kintu nico tuvuze duti reka turabe ko abantu twokwiga gushigikirana. Rero umuntu azoshigikirwa akaronka bamuraba bashika ico gihumbi mu kiringo gito tuza kubabwira. Uwo muntu n'ukuri wa mbere agashimwe kibasha y'ibihumbi 500 y'amarundi, ibihumbi 500 y'amarundi azoca bihabwa bifate gutya ati Ego. Iryo higanwa vraiment. Ndabahamagara abarundi bose kwitabira iryo higanwa. Ibihumbi 500 ugiye kubiraba n'umushahara wose. N'umushahara ariko rero turiko turabona ko umuntu ashobora kuba yo ukorera kubera gusa afise telefone yonyene. Hama kandi mu mwanya mutoya kuko ikiringo c'indwi imwe gusa, indwi mu kaburonsi 500. Mu majambo make umuntu afise amahirwe menshi, ufise abagenzi benshi, afise n'amagupe menshi ashobora kugira. Uyu urumva afise amahirwe. Uwa kabiri nawe, uwa kabiri azoca ahabwa ibahasha y'ibihumbi 300 y'amarundi. Ewe iryo higanwa vraiment kandi wa kabiri biroroshe kuronka abantu bagukurikirana amajana bonyene. Igihugu cy'u Burundi we waramenya abantu barimo kuntu banga. Nawe ni benshi, miliyoni 10 mega na 3 kuduhu. Aho nibaza haba harimwo abana. Ariko tubakuremwo base. Turabafata abantu bakuze baraba YouTube bashobora kuronka amamega. Babashobora kugura amamega. Nuko limitere tubaye kure. Twari kuyibaza uko bimeze. Ariko uko biri kose ntabuze miliyoni 5. Nta miliyoni 5 zibuze ku bantu bakuze. None rero uronse mu abantu amajana indwi frema bakaguca umurongo. Ibihumbi 300 nabo musenga hamwe kw'isengero baba barenga. Hama rero uwa gatatu nawe azoca aronka gute rero? Uwa gatatu nagira mvuge ngo ariwe wa nyuma ariko ntazoba ari wa nyuma. Wewe azoronka ibihumbi 200. Shahiga vraiment kuri Ikiyago Ca Bose yomoye vraiment. Yomoye aho vraiment turamagara umuntu wese kwitabira iryo higanwa 500 ku wa mbere, 300 ku wa kabiri, 200 ku wa gatatu. Ariko kandi hari n'abandi bazoba bigoye ariko ntibashikirwe ayo mahirwe ntibayaronka. Hari undi bushimwe buteguye bw'iwabo kandi bwiza bazonezerwa vraiment. Ntihagire umuntu n'umwe areka kuja muri iryo higanwa. Nibaza ko bitunganye kandi ibyo biratahuriza. Ariko kandi rero turakeneye ko basigurira content. Mbega apare ntibumve amafaranga ngo bace bumva kumenga n'ibikazoda uko oye. None bikibisabwa bidemeze gute, bikoze bimeze gute hanini content? Nukuvuga mu gihe uzoba uriko uratubwira ubushakashatsi bwawe wagize kubijanye na kahise, tuzoba dukeneye kumenya abantu wavuze ni bande. Nce ni ikintu gikomeye, wavuze bande kuko akahise ni buri kagira ikintu cavuze. Nyemba uzobwira utubwira inka
yego tuzomenya duti naka yasiguye inka inka ushatse kuvuga nka cancamisi cancamisi avuka ku mutumba uyu abavyeyi biwe bitwaba hama byagenze kuyije umuzikuku yageze kugamateka yiwe tukane mu majambo make abantu wakoresheje canke ibintu wakoresheje tuzobiraba icya kabiri tuzuraba vyakorewe he canke yavuze ibintu vyari hehe ofete ikibanza hari Ngozi hari Muyinga hari kukasaka kai na Runyonga nuko naco ico tuzoba tugikeneye kandi nabona vyomba hama rero ikindi naco tuzongera tuca turabati vyabaye mu kiringe cahe periode kubera yuko imyaka ijana twe twavuze nta wozana inkuru y'imyaka ijana yose oya ariko wewe uzobigira utubwire ushobora kutubwira ibintu uzi vyabaye mu mwaka umwe gusa ukavuga ati mu gihe mu 1972 habaye ibi ukapresiza umwaka ego ariko ivyo bwicanye ntitubikeneye oya ibyo ntibirimwe mugana aca tuvuga ibyabaye ico gihe vyiza cyane nivyo dukeneye abantu bavuga bati ndabimenye canke abana runaka bati vyo bubaka hama rero ikindi gikomeye uburyo ubisigura uburyo bwo kubisigura uburyo bwo kubisigura ni ntangere atari ibintu wabosheje mesheres amis ni ntangere yego kubera yuko turakeneye kuraba duti mbega naka ibintu vyiwe yabifise agomba kubishikiriza gute aho hantu hari kibazo komeye cyane hama ikindi tuzoraba umwambaro wawe turabe amasanamu wazanye ukwasa kubera yuko ntituzokwemera umuntu yakoresheje kaga telefone ka tuji bayita tuji ni telefone zijamwo connexion ya deuxième génération ubu tugeze muri 5e génération turi muri 5e génération ivyo bintu urumva navyo bizora ku rubuga kuko Ikiyago Ca Bose TV ntago haja ko ibintu vrema bya fake by'imikubuzo nabo bama ababizi barakunze kubiraba vrema ntabwo ari yorora ngo shirako ihiganwa n'amafaranga menshi ni wo kuraza 2500 amucu ubyanjwanjwa ko image ibindi byose babigize neza ngo takarize kuri image yafure kwisana utumukonze cha kamera 250 bizabirumvikana no kuri cyo mutahe imbere yuko nawe ariko hari nakabijya umuntu arashobora kuvuga ati jewe vrema vya kamera ntayo noronka umugabo ubibujumbura uzoturaguhina impero uzocuvuga uti twebwe nta makamera noronka turafise umuntu wacu wa muhinga wacu azomufata aho naho bose boce bavuga baraza ni kubuntu kamera umukameraman azobagira kubuntu abibujumbura canke n'ubundi ari kure mugabo avuga ati jewe ndamanuka nta kundi aziyarana hama rero ikintu gikomeye rero mu vyizodushikiriza tuzisunga kuraba kubera urashobora kugira ya views ukagira ya subscribers ukagira ya masaha mugabo tugasanga ibintu wadushikirije nta iciyumviro cawe Nimbo ni ibintu gusa ufise abagenzi benshi bari ibintu byawe wenda bagufasha mugabo ibintu washikirije ibintu bifise sanze icyumviro cyane gifise sanze ugasanga wavanze n'utwa Demire beti kwakombye urayibona kimuno mwanya rero murahejeje gusigurwa ukuntu higanwa ritunganijwe ariko muno mwanya tugomba tubabwire mbega ihiganwa rizotangura ryari rihere ryari mbega bitunganijwe gute ubu rero ngomba nsabe mugenzi wanje Anthony ariwe fada atubwire ihiganwa rizotangura ryari rizohera ryari rizogenda gute bo uyu munsi ni genekerezo gicenda ukwezi kwa gatandatu uyu munsi nyene niho tubishize ku mugaragaro ariko dutanze ikiringo c'indwi imwe sadiro gushikaro 15 nguvuga gushikaro 15 nico abantu bagiye kwitegura bakore ubushakashatsi yego barondere pe mwese avuga ati nzovuga kuri iki yace yimba mu mizi yimbe mu mizi itarike 15 urumva ikiringo cyo kwitegura kizoba giheze uyo munsi w'itarike 15 yego
umuntu w'amarere wa mbere abyumva n'ingoga azoca turungikira video ya mbere hama ivideo tuzobaha iminsi 5 yo kuturungikira amavideo. Aha sade gushika 20 no kuvuga itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2024. Yego umuntu wese azoba umuntu wa nyuma ni hazakirwa azanye icyiyumviro ciwe kubijanye na kahise yashoboye kurondeza. Yego hama tuzoca rero guhera itariki 20 duhejeje kwakira abantu. Yego tuzoca twugururira rimwe amavideo yose azoba yatanzwe mu minsi 5. Niyaba ari amavideo 2 nayo, niyaba ari amavideo 100 nayo, niyaba ari 1000 nayo. Yego hama guhera uwo munsi nyene amasaha kumbure nayo tutazi, ariko guhera itariki 20 ihiganwa rizomara iminsi 7 gusa. Sadire kuva itariki 20 gushika itariki 27 tuzoba turi mwijonjora ryo kuraba ya mavideo, kumva za nkuru, turaba dusuzuma dusanzura turaba umuntu kugira ngo dutoremwo abatatu ba mbere bavyifashemwo neza, kuko turafise abahinga twateguye bazobikurikirana kandi bazi kahise k'igihugu. Niyo mpamvu ata muntu numwe azokwidoga ngo ibintu vyiwe ngo twabiciye amazi kandi ngo yari yavuze neza. Mu majambo make turafise abahinga bakahise bazobijonjora bari mw'iryo bazoja muri jiri kugira ngo batore abatatu ba mbere. Mwakoze. Hama indwi imwe iheze no kuvuga hariho umunsi w'itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu hazoca haba kuvuga ababaye abambere proclamation. Yego ashati naka yarosa amanota naya kuri vya bintu twababwira bisunze. Yego yaba kandi mnavyumva ashobora kuzoronka this. Yego uyo abo batatu ba mbere amazina yabo yose, amanimero ya telefone, ivyabo bizoca bija ku mugaragaro izo tariki 29. hama hazoba ari samedi, no kuvuga bizoba ku mugoroba abantu bavuye kwishengera, abasenga samedi bavuye kwishengera. Yego hama itariki 30 saa 10 saa 10 y'umugoroba. Yego azoba ari dimanche. Yego dimanche no kuvuga hahantu wabateguriye hajya nite ndakwibagira ariko ura tuzohabamenyera hajya ahantu niho bazoba bahagaze, niho tuzotangira twatumiye inshuti n'abagenzi abantu bose kuza gutanga ubushimwe ku bana no kuri bashoboye kugira kwerekana ko bazi kurondera n'abandi bake bazoba batowe bakurikije batoshoboye kugira bakurikije za condition. Yego kino nabo bantu bizobera Bujumbura nkobu bishitse nk'umuntu warugura akaba ari we atsindira ihiganwa atazoca bigenza gute. Oya no kuri nahumure inyuma yuko azoba yatsindiye n'amahera n'itike tuzemurose ntagira ikibazo. Oya ntagira ikibazo nukuntu hazobaho ivyo ntagira ikibazo. Yego nuko rero ndagushimiye, namwe ndabashimiye cyane. Nuko ihiganwa ritunganijwe rya Yaga Nawe riko ratunganywa na radio Ikiyago Ca Bose Tv. Nibaze yuko birasobanutse, uza kukenera utasobanukirwa ugasanga ari akabazo tutavuzemwo arashobora guca ahamagara. Nibaza ko nimero turaza kuyishira ko muri commentaire, nibaza ko atakibazo imana nimero canke akandika muri commentaire ikibazo bafise. Murakoze cyane rero, mwari kumwe na mwene wanyu canke mwene so dushime Jean Marie batazira gicocoro na Antoine Niyibitanga batazira abo mu Kivoga cyane bazi ryafana fada. Imana ibahezegere cyawe.